Fizzo n'umuririmbyi navuga ati wo mu legend mu runganwe rushasha inyuma ya ba Kidumu n'umuririmbyi yaje amaze igihe kinini mu muziki kandi yahuye n'ivya Kidumu n'umuririmbyi w'igihangange umuririmbyi rurangiranwa atakiri kuri niveau y'abandi baririmbyi bari ngaha mu Burundi kuko n'amateka menshi. Lolilo nawe n'umuntu tuzi ko yatangiye gukora ama video meza asukuye na video twabonyemwo Fizzo ya mbere yari ya Lolilo. Nukuvuga Sadbi naramubonye ukuntu yaje ntivyamworoheye, hari igihe atoroherwa na promotion ariko bavuga ngo umwana, ariko novuga ko Fizzo hariho si Fizzo wenyene kuko hariho n'umuririmbyi nka Lolilo nawe arafise ico yaterereye mu muziki w'u Burundi na banziza Desire. Kirikou n'umwana akiri muto ariko afise impano irenze y'abantu banini bamaze no gutera imbere kubera courage yiwe. Bifu yanko Crazy na Fizzo hageze kuba wakali power na wanajeshi, ivyo vyari ku rundi rwego. Abaririmbyi bubu barafise vyinshi boroherwa bari kubera vyagwaniwe na bakuru babo, novuga ati abo ba Fizzo, banziza Desire, ba Lolilo kuko Okay, toujours nkuko bisanzwe ni Agaciro TV Burundi. Twaramutse twishikira ku muntu musanzwe muzi yamenyekanye muri vyinshi, mu muzi muri vyinshi, akora ubuzi butandukanye bufasha igihugu. Asanzwe ari umuririmbyi w'igihugu, akongera akaba ari n'umujournaliste kuri televiziyo yitwa BTV. Ariko imbere yuko tumubereka ni nuko abaramutsa, reka mpere kuri mugenzi wacu twaramutse tugendana no munsi ni wabanza baramutse. Murakoze. Ndabaramukije abakunzi ba Agaciro TV, nitwa Munezero Shasti, nkaba ndi kumwe n'umugenzi wanje twaje kuramutsa Spok man tumubaze ibibazo bijya no hino mu muziki wiwe. Mwamwumvise twaje tubazaniye no munsi umuntu mushasha na mwamubonye ajeje kubaramutsa. Okay, we yabigiriye ko titwaje kuraba Spokesman, reka tubanze tubahe Spok na wabaramutse. Mahoro Spok. Mahoro neza, muraho murakomeye, ndaramukije abakunzi bose ba Agaciro TV. Ego ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Wiyumva gute mu gihe uhuye n'abajournaliste nawe usanzwe uriwe? Birantera isoni ariko nyene mba ndyohewe nyene. Ego hari igihe mbavuga umva nico gituma no gufata ubuseriye bingora, ariko nibaza ko biba biryoshe. Ego uravuze ngo biba biryoshe ariko go urumva isoni, sinumva ingene umusitari nkawe yo kumva isoni. Urumva kuko mazigiye kinini ari je mbaza abaririmbyi, urumva rero nkiyo ananje baje kumbaza ca ntwenga ca ntangura gutwenga kwanza gatoyi. Ego murakoze cyane. Uwo ni Spok, musanzwe muzi mu bintu byinshi yagiye arakora ngaha mu Burundi. Spok, je kibazo ca mbere noherako ntaraha mugenzi wanje nawe gwakubaze, urafise ico no kwita tara idasanzwe, sinzi ingene ubikora, sinzi ingene bigenda, indirimbo zawe mengo ziratekeye ukuntu, iramutsije iza iri dira ukuntu, sinzi ingene wokivuga ko wewe kugira abantu bagutahure neza. Bo nibaza ko ari ingabirana Imana yashize muri jewe, kwiyumvira kuri vya bindi abandi baba baribagiye ariko bifitiye akamaro abantu. Nanje nivyo nca ndirimba kuko navuze ati reka ndabe ivyo abandi bibagira ariko bifitiye akamaro abantu, aba ari vyo je nkorerako, ngira nico gituma biza kumbura abantu bavyakirana ugwetseko. Urakoze. Reka mugenzi wanje nanje ambaze, ndabona menga yatanguye gutwenga mwenyura, yo bafise ikindi yo kubaza. Spok, turakumenyeye ku izina rya Spokesman, mugabo abantu benshi batazi izina ry'ukuri. Twashaka abakunzi ba Agaciro TV bamenye amazina yawe y'ukuri. Ego je nitwa Dushimira Imana Eric, niyo mazina nahawe n'abavyeyi.
Dushimirimana Eric hama spokesman ryaje nk'itazirano kujya ndanaryandika siko biba biri ariko riba rifatanye ni spokesman bisigura porte parole umuvugizi ego nkacangira ndarigira gato spokes canke spokesman nkabitandukanye ariko mu bisanzwe biba bifatanye spokesman ni umuvugizi. Okay. Abakunzi benshi murumva turi kumwe na spokesman turashaka kumenya igihe wiyumvira gutangura umuziki wavyiyumviye gute byaje gute? Ego hari kera urazi ko uyu mwana akiri muto aba afise ibintu vyinshi akora ingabirano nyinshi hari abakina umupira w'amaguru w'amaboko imikino myinshi yaba wanashaka ni y'abakobwa yose tuba tuyikina tukiri bato. Je nkiri muto narakunda gukina umupira ariko suko nari ndawuzi cyane gusa n'ubu ndagerageza ariko mu ngabirano nyinshi nakora hageze aho meza primaire 6e nisanze ntanguye secondaire nisanze atakintu na kimwe nkibandanya gukora casanga ikintu kimwe nasigaranye no gukunda umuziki gukunda kumviriza gukunda kuririmba nakunda no gutamba nubwo ntabizi cyane hama mbona kumengo umuziki wo bari ngabirano Imana yampaye niho naca mvuga ati reka ndabibandanye nk'umwuga rero je natanguye nkunda gutambiza abandi nkunda gusubiramo izabandi kijye gihe murazi ya Polinaire azana na album yose negereye intebe hanafata nk'ikaseti kaseti nk'iya registra yose nkayisubiramo hariho n'izindi za Mr Nice n'izindi zitandukanye niho je natanguriye gukunda umuziki ariko muri 2006 ndibuka ko ariho nashatse kuja muri studio biciye ku mu producteur yitwa Jeremy Menya Media ubatakiri ngaha yarafise studio bita Menya Media Studio hama naragerageje nshaka kuja muri studio ntivyakunda muri ico gihe nari nanatemutse umengo niga 7e hama ndavuga ati ninabijamwo niga 8e ninabijamwo bakabona kandi narayobewe bazovuga ko ari byo byatumye nyobego camba ndabiretse uyu mwaka nawe acaragenda hanze ca ndabura ukuntu subira gutangura n'abandi gushasha ariko naciye imbere y'amaso ya benshi hakira amastudio yitwa Kirimba Arts n'ahandi naraciye imbere ya ba Romeo ba DJ Daddy ba Bochu mu bandi kugira bamfasha ariko ntivyashobotse muri uwo mwanya nagiye gusubira kuronka amahirwe yo kuja muri studio mu 2009 muri studio yitwa My Bobo Records aho nakoze akaririmbo kanje ka mbere kitwa warambaniye na karimbo benshi batamenye akaririmbo nagakorewe n'umuhinyanyuzi yitwa DJ Theo yari n'umujournaliste kuri Télé Renaissance benshi ntibari bazi ko ari umu producteur hama gaherahezwa n'uwitwa DJ Aino muri kino gihe nawe atakiri ngaha hari ya Dubai niyo ndirimbo ya mbere nakoze rero muri 2009 ndakora n'izindi aho nyene muri studio yitwa umwana mpejeje iyo yitwa umwana nakoranye n'umukobwa yitwa Merveille benshi baramuzi araririmba rimwe na rimwe makaraoke ariko yarabikoze cyane mu gihugu c'Ubushinwa igihe yigayo arahesha icubahiro n'u Burundi hama mu nyuma yo ngaho narakoze ama publicité ashika kuri 3 abiri ya ishira hamwe rimwe ryo gutuma tumanako amakuru ntirigikora ryararanguwe rirangurwa n'irindi muca muvyumva hama ndakora kandi n'indi publicité aho nyene girindi rigikora zose zari zo gutuma tumanako amakuru ariko novuga ati vyose ntivyagenda nkuko ndavyifuza ariko izo ndirimbo nakora zaratuma zimpuza n'abantu bakamva ko kame mfise talent mu nyuma yo ngaho urumva ndiko ndaca ku mayange muri 2011 ndibuka narakoze indirimbo yitwa iherezo ryiza iyo ndirimbo ndayiririmbira muri studio mu Kamenge yitwa High Level Studio yitwa DJ Goz Olivier nawe askari New York dukorana n'indi yitwa abamenyesha makuru yo nagiye hamwe n'abandi baririmvye bashika nka 3 canke 4 iyo niyo rero ndirimbo novuga ko yatangiye kuja ku radio nazije nakoze kera za warambaniye zaraja ku radio akira abamenyesha makuru nka ba Amidu Hassan abitwa ba Amiskiata
bose nk'abo ndabashimiye ni abantu banzi jewe ncavura muri 2009 2010 hama rero 2011 iyo ndirimbo abamenyesha makuru yarashoboye no kuba chanson de la semaine kuri radio Isanganiro hama ariko nari mu myaka novuga ati yo guheza ishuri nari ngiye muri superieur imyaka igoye niga technique hama camba ndabihagaritse canja wanashaka mu mwuga w'ubu DJ ico gihe hari muri 2011 hariho aga studio twari dufise Jena na Grand Frère yitwa Redempteur hariya ku Mutangano musi ya Mosi aga studio bita high level high vision studio turagakoreramwo 2011 2012 2013 niyo twakareka twese tugiye mu mwaka wa nyuma kugira dushobore kwiga neza murazi ku mwaka wa nyuma utabugoye ariko novuga ko aho naherukira izi ndirimbo zibiri iherezo giza hamwe n'abamenyesha makuru iherezo giza nashoye no kwikorera amasanamu ya kera nyene adasa neza hama ariko muri iyo myaka namaze ndo mu DJ iyo studio yacu yarakunda kugendegwa n'abaririmbyi bamwe nabo nyene bari bagitangura bitwa ba 90 ba Prizi 36 yitwa DJ Prizi haro na benshi bitwa ba NT bataraja mu mugwi witwa Ovadu yes kenshi ico gihe bari bakifonda ico bita agati k'Imana hariho n'uwitwa Kaya Free yarabatwara bari muri Canada rero barakunda guteramira ngaho kuri studio bagagira amabiti uraziko indirimbo aribo bazikorera hama nanje bakumva rimwe na rimwe ndatereyemwe akantu kavuga ati none wowe umuririmbyi cyane rero ntibari babitsiko nigeze kuririmba mu nyuma barigeze kunkuramwo n'ubwoba turakora indirimbo ya jewe na 90 na Prizi ni indirimbo benshi batamenye yitwa ngo ivya sosumo iyo ndirimbo ntitwashaka ko inaja no ku radio iki bivanye n'ivyari ivyo twashatse kuririmba ego hama ariko muri 2013 neza na neza tugomba twugare na studio niho jewe nariyumviriye ati niba ndi Spok niba nise umuvugizi eske ndumuvugizi wande wabakundana wabaki urumva rero mbona kumengo mpevye ubu DJ nzoca mva muri circulation reka ngaruke mu muziki menda ugarukemo gute ifoko nzana identité idasa ni y'abandi hama niho naca nimvira ati reka mbe umuvugizi w'abantu na cyane bari mu bibazo cyo gituma mvugira watemutse nkavugira warayaborewe nkavugira imfuvyi nkavugira utazica zoba muri kazoza nkavugira ukumbuye iwabo nkavugira urumva umuseribatera atazi uko bizogenda urumva nukuvuga nagenda ndiyumvira ibintu abandi batiyumvira rero bica birafata Imana ihezagire naho nyene abaciye batahura ingabirano yanje muri uwo mwanya bitwa ba Christian Xavier ba David Carmel ba Jojo Paparazzi bamwe ntibakiri ngaha barandri mugisha hama ndashobora kucamenyekana gushika rero ubu unye 2013 narakoze ndatemutse mu kwa gatandatu hama mu kw'icenda umengo ndakora siko nabisanze hama mu kw'icumi na rimwe ndakora gakuku nagenda ndakora nca nkora na clip hama ndibuka ko 2014 waciye umwaka vraiment w'umusaruro kuko naciye nkora nzobiki muri kazoza na clip yayo candonka ibirori vyinshi ntumigwamwo amakermesi nka yose muri 2014 vraiment ndazi ko nabaye umuririmbyi wa mbere yatumiwe mu mashuri menshi hama ndaronka na trophée yatangwa na Bonesha FM muco bita Top 10 Music Award ya ni trophée yitwa Révélation de l'année New Upcoming Artist hama ndabano wa gatatu muri Isanganiro Award ku ndirimbo yanje yitwa Siko nabisanze nuko rero iyo yari 2014 2015 itanguye cankora indirimbo yitwa Burundi naye nakoze utayaona nkoze Burundi narironka amahirwe yo kuja muri Isanganiro Award nyene mu ndirimbo 10 za mbere 2015 haca tugomba vraiment tuje muri finale niko novyumva niho haciye haba bijya bibazo vyabaye mu Burundi iyo radio Isanganiro azwi itabandanyije ikora
hama je nari natanguye universite nigako ngaha bivanye ni na bijya vy'ama manifestation yari y'abakenya ijya yitwa Equateur irahagarara iramara nk'amezi 8 je ncanja kuba ndagira amastage atandukanye mu Rwanda ndaja no muri Kenya. Hama rero urumva muri 2017 niho nasubira kugaruka ngaha mu Burundi aho niyumvira no kugira lancement officiel ya album yanje hari kuri Star Hotel hari le 12 Novembre. Album yitwa Ndakumbuye Iwacu. Nafashe indirimbo zanje zose za kera canongerako yitwa Amahera Arahindura, yitwa Mwarihe, nitwa Ndakumbuye Iwacu. Ndazikorera album yose hama ndazilansa munyuma ndakora amasanamu ya Ndakumbuye Iwacu na Burundi hari muri 2018 hama ca ndahagarika umuziki gatoyi 2018 kuva rero gushika 2020 camba umumenyesha makuru kuri BTV. Hama ubu nkaba naheruka rero kugira comeback ku ndirimbo yitwa Mwarihe. Iyo ndirimbo Mwarihe niyo novuga ati itari yakorewe amasanamu nuko rero mu ncamake. Urumva arababwiye umugize cyane turashaka kumenya umuziki aho ugeze ubu gushikanye kuki Spok. Umuziki warampuje n'abantu batandukanye na cyane bashima ubutumwa ntanga muri abo hariho bamwe bavamwo bakamfembera abantu bamfasha mu buzima butandukanye na cyane mu kumpa yandi ma opportunité y'ubuzima. Hama umuziki waratumye urumva amenyekana hose. Hari gihe wampa amahera nubirayaduha mu bundi buryo atari bwa bundi mumenyereye ngo bw'ama concert n'ibindi. Ariko novuga nti umuziki urafise akamaro cyane. Ego Spok urabinyarukije gose imyaka kuva muri 2008 ugeze muri 2020 unyarutsa cyane. Wavuze urugendo rwawe rw'umuziki. Urarutubwiye abakunzi b'Agaciro TV Burundi baramenye iyo wavuye Spok yavuye. Ariko ikintu twashaka kukubaza ivyo byose warabikoze. Sponsor zariko zivahe muri ico gihe? Urakoze cyane mu bisanzwe je vraiment nakuze nagumye ndonka amachance y'abanterera no kuvuga je ico gihe shaka gukora nk'indirimbo uretse ko nabamfise nk'uduhera duke tutonandira na studio naregera abandi bagenzi bo muri quartier nkabwira shaka gukora indirimbo arumpa 2 arumpa 5 ngeze gukora clip hari uwampa imodoka nkagura igitoro hariho wanasaka n'umukozi wo munza akavuga ati je ndakunda kuririmba vraiment ninayembwa nzoguha 2,000 urumva ugasanga ndabutera sinigeze ndonka ngo manager gusa naramaze kuguma mu muziki nashoye kuronka nk'umuntu yisinya par exemple akavuga ati shaka gukorera indirimbo par exemple ariyo nk'abitwa ba Felix wasanga ampaye amahera genda ukora indirimbo yitwa Utayaona. Hakabaho kumbure n'undi avuga ati clip yose ni je nzoyiriha nka clip yitwa Burundi na Ndakumbuye Iwacu hari umupadiri yitwa Eric nyene Don Man irambona muri kino gihe ntari ngaha hari mu Butaliyano be na association yabo navuga ati baramfashije izo clip ndazikora. Hama nkigushika ubu unyishasha yoyo nayo nyene nafashije n'abantu batandukanye ariko sinigeze ndonka uwo novuga ati no manager afasha vyose nagenda ndatera. Urumva ko ufise amasotiye menshi nahari make ava hirya no hino ugashushira ko nawe utuntu twiwawe kugira ikintu kigende neza. Umva ni ikintu ciza cyane usanzwe uri no mumenyesha makuru wewe kandi ukongera uko buririmba kandi izo mpande zibiri atari ibintu byibanga tureke kunyegezanya. Benshi barabivuga ko zitabanye neza wewe kuri izo mpande zose ushuhagarara hehe cyane? Iyo ndumenyesha makuru mba ndumenyesha makuru niyo ndumuririmbyi mba ndumuririmbyi ndumenyesha makuru ndamenya ico umuririmbyi akeneye kumumenyesha makuru hama ndumuririmbyi nanje ndamenya ico nkenera kubamenyesha makuru. Je vyose ndabifadikanya kandi bigenda neza sinzi ko hoba hari abanyidogera yawumviriza tugende neza bukebuke. Nk'ubu wewe uri umuririmbyi abamenyesha makuru ivyo barondera ko barabiguha? Ndumuririmbyi kuva na kera barabimpa batabimpa naho ntitwabifa kuko
atabimpaye uno munsi yarabimpa bukeye canke hariho gusa nk'abo igihe vyitwa ko nari nahevye canke nahagaritse hari abababara kuba ndabivuyemwo bataramfasha. Ubu rero naragarutse ndabahaye ikaze. kugeza kuri uyu munota wewe urashima ati jewe ikibanza ciwanje nk'umuririmbyi abamenyesha amakuru bo mu Burundi barakima? Kubera na cane cane umva ikimenyamenya nuko jewe sinigeze nkoresha amahera mwimenyekana ry'iwanje. Ni ukuvuga ni Imana yashize mu mitima y'abamenyesha amakuru irabereka ko mfise impano, nabo baramfasha ataco ndabahaye, ahubwo sindaronka ukuntu ushobora kuba nobashimira. Ni ukuvuga jewe nararonse vyose kuri bo ku bice 90%. Okay, wowe urashima nk'umuririmbyi ku bamenyesha amakuru. Mbega ivyabo bamenyesha amakuru yuko urabashimira urabikorera abandi baririmbyi? Nukuri ndagerageza n'abaririmbyi nabaho onye nibo baca bavuga, niho baca bavuga ati Spok aragerageza canke wapi, ariko jewe nkija no mu bumenyesha amakuru navuga ati ndazi na jewe ingorane nahura nazo zikeyi, ariko izo zikeyi nizo nkeneye ko zikosoka ku muririmbyi. Ni ukuvuga jewe mbanzi ico akeneye nkaca menya ico ntegerezwa kumuha. Gusa urumva hajya ngiriye ko mvuga kuko urumva vyinshi ubimenya watanguye kubikora. Iyo urumesha amakuru ntushobora gusatisfiza abaririmbyi bose, kandi abaririmbyi ni vyiza ko bagira patience mu buzima, kuko udafise patience udafise indero birakugora. Urihangana utagufashije uno munsi azogufasha ejo. Urakoze cyane. Ngiyana kubaze uri nk'umumenyesha amakuru. Iyo wumvise uri umumenyesha amakuru izina Kidumu, uri umumenyesha amakuru uryumva kwiki mu baririmbyi b'abarundi wewe utahuriye? Umumenyesha amakuru Kidumu n'umuririmbyi w'igihangange, umuririmbyi rurangiranwa atakiri kuri nivo y'abandi baririmbyi bari ngaha mu Burundi, kuko n'amateka menshi yandikishije ku isi kandi aho hose n'Uburundi bugenda buravugwa. Ni ukuvuga Kidumu n'umuririmbyi rurangiranwa mwiza cyane hano iwacu no hanze y'Uburundi. Yego, aho nyene ukiri mumenyesha amakuru iyo bavuze Big Fizzo utahura iki wewe mu muziki ndundi? Big Fizzo n'umuririmbyi navuga ati wo mu legend mu runganwe rushasha. Inyuma ya ba Kidumu n'umuririmbyi yaje amaze igihe kinini mu muziki kandi yahuye n'ivyago vyinshi mu muziki, ariko arashobora vyose kubirengana. Yaciriye inzira benshi, abarimvyi benshi n'abakomeye muri kino gihe benshi baramurabiyeko, twese twaramurabiyeko, yatubereye icirore. Ni kuvuga hariho vyinshi vyiza twumwamurako. Urakoze cyane, uravuze vyinshi kuri bo. Ubu rero tuje kuwundi muririmbyi tuvuge ko ari muri runo rungano. Uri umumenyesha amakuru nk'ubu bavuze Masterland, umumva kwiki? Masterland ni umuririmbyi afise kuhaje, afise vision, kuko je nanje ndamuzi. Twarakoranye indirimbo muri 2014 akiri muri Indonyo Records, hama naramenya twarayaga, n'ubu turacayaga. Ni umuririmbyi yamakora ikintu afise ashaka gushika kuva hahandi ari kugira ashike ku yindi ntambwe. Ni ukuvuga arafise vision kandi kenshi arabishikako bivanye nuko ari professionnel mu kazi kiwe, kandi novuga ati arafise patience, arafise vision kandi ndende, kandi nukuri aho yateye imbere ntarashika. Ndazi ko azoshika kure kuko ndazi ukwitanga kwiwe, courage yiwe n'imigisha arayifise bien sûr. Ukiri umumenyesha amakuru nyene iyo bavuze Kirikou mu muziki w'u Burundi utahura iki? Kirikou n'umwana akiri muto ariko afise impano irenze y'abantu banini bamaze no gutera imbere kubera courage yiwe, hama aricisha bugufi kandi ivyo bizomutuma ashika kure. Arafise ingabirano, yarabuze abamushigikira, nibaza ko yabaronse, kandi niyabandanya yubaha, kuko kubaha hari abatabitandukanya. Kubaha si kuvuga ngo ntiworirimba ibi n'ibi, bijyashobora kubiririmba mu mvo z'akazi, ariko urumva umuririmbyi yubaha uramubona ari ego indero yo mu kibano. Yego. Okay,
duhindure gatoyi ubu muririmbyi tugukore mu bimenyesha makuru kuko bikora byose iyo bavuze satpi uravye imyaka watanguye kuririmbiramwo ya 2008 ingene yarameze gushika kuri runo rwego we nk'umuririmbyi umuzi kwiki Sadbi nawe n'umuririmbyi afise courage afise n'ama creativité menshi novuga ati je kuko ndamuzi vraiment gitangura nubwo ntari umuririmbyi canke ntari umumenyesha makuru nakwirikiranira hafi vy'abaririmbyi hariho nkawe nyene n'ibintu no mubwira akomerwa akavuga ati ico gihe warambona kuko je no ma concert narajayo kandi nkicarana n'abaririmbyi no kuvuga Sadbi naramubonye ukuntu yaje ntivyamworoheye hari gihe atoroherwa na promotion ariko bavuga ngo umwana yanywa ni wakura Sadbi vraiment yarashoboye kumenyekana hariho bien sûr abamufashije ndibaza ko atokwibagira Amiri canke na Landry Mugisha abo barafise uruhara runini mu iterambere n'abandi bamenyesha makuru batandukanye ariko novuga ati arafise courage arafise creativity ajana nibihe araza hisi ahigeze akaca nico gituma akora amahiti yarahinduye uko akora kandi vraiment arashoboye nibaza ko nawe nyene gusubira inyuma bitarimwo azobandanya atera imbere kuruta hageze ubu ibyo bivuze nk'umuririmbyi wakuze umubona kandi nawe ico kintu waragikunda ukavuga ati je na jewe terayiwanje ikintu nahisemwe reka mbandanye umuziki mvugira abantu none Spoks nk'umumenyesha makuru wewe iyo wumvise cyangwa iyo uravye kuri ibi bintu tujane n'isi kuri rezo ingene yiko iragenda iyo bavuze amajambo hagati ya Satbi na Big Fizzo wewe nk'umumenyesha makuru ni giki ubona vyungura igihugu cyangwa bihombesha igihugu iyo bavuze bande baba bavuze kuri rezo sociaux abantu banditse ikintu kuri Big Fizzo amemetanye bagasha bandika ico kintu nyene kuri Satbi kumengo hagati yabo hariho ikintu wewe nk'umumenyesha makuru hari ikintu uburundi bwunguka cyangwa uburundi buhomba ikintu cyose kirafise inconvénient hamwe na avantage jewe kuko Imana yampaye gutahura ndazi ko ivyo nyene bajya baririmbyi birafise ico bibafasha kandi birafise n'ico bibahombesha ku gihugu hose birafise ico bidufasha ishusho bitanga ku gihugu yaba nziza canke yabambi vyose birafise avantage na inconvénient ego urakoze cyane wavuze ko hariho avantage na inconvénient watubwira zimwe mu ntambamyi urumva izo inconvénient zishika cyangwa inyungu zirimo mbo inyungu hanini barazizi ariko nk'izo tubona n'abandi baririmbyi baba bashaka hariho bijya bavuga ati donc ko habaho ibintu byo gupinzanya hama bigatuma kumbure havugwa donc umuziki uvugwa kuko harigeze kuba par exemple bifu ya Uncle Crazy na Fizzo harigeze kuba Wakali Power na Wanajeshi ivyo vyari kurundi rwego novuga ahubwo ko vyo vyari bimeze neza cyane kuko twarabona bahura bakagira n'ama concert n'ibikorwa vy'abari vyinshi ariko ubu hari gihe ibi vy'iki gihe navyo nyene bigomba kumera nka biri ariko hari gihe birenza ukavuga ati ntivyari bikwiye kugera hiyo aho ubona ko nk'ubu bateraterana amajambo gasanga n'amajambo ablesa na cyane iyo umuntu mutukanye ku buzima busanzwe canke ku bavyeyi canke ku miryango uca usanga ari ibintu natwebwe canke abafanzi babakurikirana usanga hariho akantu babanegura akavuga ati nabo barinegura hariho imvugo mbabarira amatwi canke ibindi batakoresha ku gihugu naho ku gihugu nuko usanga nk'abandi barashobora kuba bavuga ati abarundi bazi gutukana ntibazi gukorera hamwe kuko ntitwovyemeza 100% ko bijya bagira bituma umuziki uduga ahubwo ari gihe bituma umuziki usubira kuko tuca twibaza ati mbe bamwe batoyi babo nabo bakure nkabo babigire ku burorero canke bigenda ukundi urumva je novuga ati
nahabo ho kumenya ati biradufitiye akamaro canke ntibidufitiye akamaro, hama bakamenya aho babikora bakageza naho batarenza. Yego watubwiye neza cyane ku kintu kijanye na Big Farious ngo yagiye arahura n'ivyago mu muziki ndundi, tariko arashobora kugwana navyo bivanye n'ibintu vyari imbere yiwe niyo yashaka gushika. Nka wewe ugitangura umuziki ubonye ibintu yagiye aracamwe, wiyumva gute ukavuga ati ujya muntu yoba afise ingufu zingana gute, wewe waje uzanye izihe zingana gute? Kuko nawe urabona ko washoboye nawe gutsinda ibibazo bimwe bimwe, kuko na wewe ijya myaka batubariye watanguyemo umuziki ama studio ntiyari bwabe menshi, hariho ama studio makeyi, wakoresheje izihe nguvu zingana gute urabiye kuri uwo muntu? Kuko novuga ko niwe yari ijisho, niwe yari nzira y'urugwaruka ba Kidumu batarimwo, kuko niwe muntu twakuze tumva yamya gwana muri ico gihe. Mwebwe nk'abaririmbyi mwavutse inyuma yiwe mu gutangura umuziki, nibiki mwamurabiyeko, nizihe nguvu mwakoresheje muvuga ati izi naho tuzikoresheje yarazikoresheje? Mbona uvuga nti twebwe vraiment ntitwahuye n'ibibazo vyinshi, kuko ama studio yari ahari. Bobo hari n'igihe batangura usanga baja kuyarojistra mu radio, yego bataronka aho bagira ama repetition, ama studio atahari meza y'amakalite. Twe novuga ko ivyo nta bibazo vyinshi. Ibibazo duhura navyo abaririmbyi biki gihe no kubura ayo mahera ya studio no kubura promotion. Kumbure hari gihe bitaba vyoroshe ko bafatisha vyoroshe, ariko novuga ko Fizzo hariho, si Fizzo wenyene kuko hariho n'umuririmbyi nka Lolilo nawe arafise ico yaterereye mu muziki w'u Burundi na Banziza Desire, kuko muri ico gihe basa nk'abaziye rimwe, aho wabona ko Banziza Desire barakora ama clip meza, bakaja bobo bakajabuka bakaja no mu Rwanda bagakora mu studio meza. Aho nigihe Jeremy atari bwaze ngo azane studio numerique. Ego hama Lolilo nawe n'umuntu tuzi ko yatangiye gukora ama video meza asukuye, na video twabonyemwo Fizzo ya mbere yari ya Lolilo. Bisigura ko twese turafise ivyo abaririmbyi bubu barafise vyinshi boroherwa, bari kubera vyagwaniwe na bakuru babo. Novuga ati abo ba Fizzo, Banziza Desire, ba Lolilo, kuko hariho vyinshi bakoze kandi vyiza. Urakoze cyane gutanga umuco kuri ico kintu. Umva abaririmbyi bo muri no myaka hari ikintu babona cyarabaye ntibabone iyo cyavuye, ariko murakoze gutanga umuco. None mwebwe namwebwe mwaje inyuma yabo mukazana izindi nguvu kuri izi ntambamyi zisigaye zihari, muvuga zo kubura uburyo bw'ayo ma studio. Urumva ivyo vyo ni kindi kintu bivana n'ingene umutwe wawe ugera. Hama ariko wavuze ikindi kintu kijanye na promotion, ni giki mwofasha bakuru banyu mugakorera hamwe kugira ico kintu ca promotion coco? Numva mengo nikijanye n'uburyo sinzi ingene mwagikosora. Tufasha bakuru bacu bande bagwanye ku zindi ntambamyi. Wumva hariho izindi ntambamyi zibiri ubu ziri imbere, ari ya promotion ni y'amahera yo muri studio. Urumva ico mbona mengo mwokorana hamwe nico kintu ca promotion, mukavuga ati twebwe abaririmbyi b'u Burundi tugiye hamwe promotion twoyigira gutya kugira ni habeho ukwidoga. Je nibaza ko ni kimwe mu ngaruka mbikiza kuri vya bindi vyo kudakorera hamwe. Ni kuvuga vya bindi wamye urambaza vy'abana aba badahuza, ntiboja hamwe mu gihe batumvikana. Bagiye hamwe kumbure n'abamenyesha makuru baramenya aho bafatira mu guteza imbere bose. Ariko urumva batumvikana biragoye no gufasha abantu bataba bumvikana. Hama cyo kibazo ca promotion canke c'uburyo, nibaza ko umuririmbyi adafise uburyo nazo abarabangira, kuko umuziki w'ubu n'uburyo usaba uburyo, kandi ni business. Umuziki n'akazi, hari gihe bisaba ko investisa kugira ejo uzosarure. Hama promotion ma radio ni menshi, imenyesha makuru ni vyinshi, ahubwo we nk'umuririmbyi ni uco umenya gute uvyigenzamwo kugira uronke iyo promotion utarinze kuraba bakuru bawe canke batoyi bawe, byose birashoboka.